igituma nshaka kwensista uno munsi ku kintu musanzwe muzi ndagomba kubabwira yuko muri Geneze hadupresenta Imana mu butatu bwayo. Ibi nivyo bigora rimwe na rimwe abisilamu gutahura, ariko ngenda mbwira yuko ibintu vy'Imana abantu benshi badatahura ni vyinshi cyane, si ibi gusa. Iki kintu kiragora abantu. Imana iri mu butatu, bisobanura ngo Imana mu butatu bwayo ni nkuko novuga ngo natwege turi mu butatu dufise esprit, âme et corps. Nukuvuga ngo kimwe mu bitugize mu butatu bwacu iyo kitahari nous cessons d'exister. Siko abantu b'Imana, siko iyo umuntu insinga zikoranye ko umushaho yuko aba affecté ariyo âme, bamukura mu bantu bakamutwara muri asile, kuko hari ikintu kitariko kirafonctiona convenablement. Iyo umubiri wawe utari kurafonctiona, naho ubwenge bwawe bwaba buriko burakora neza, n'impwemu yawe akaba ari nzima, iyo umubiri wawe uhagaritse ifilimi ikizinga, c'est fini, turaja kuguhamba. Siko iyo udakijijwe Bibiliya ikwita ko wapfuye, impwemu yawe ntibaho, kandi impwemu yawe ntishobora kubana n'Imana. Mureke kubwira abantu badakijijwe ngo basenge. Nta muntu asenga adakijijwe. Tushobora gukomunia n'Imana esprit yawe itari vivant, kiretse uri muri recherche yayo canke uyakira, ariko nta communion n'Imana hatariho guhitamwo Imana. Rero mu bitugize bitatu byacu niwo ntandukanye na kimwe. Bamwe muri mwebwe murabizi yuko abantu barakunda kubaza ngo wowe urinde. Murabizi ko hariho discussion scientifique ku bijanye n'ico twege turi. Wowe urinde, wowe ninde? Wowe uri impwemu, wowe uri umubiri, wowe uri iki, wowe urinde? Murabona ko iyo hageze ko widefinisa biragora ingene witandukanya na kimwe mu bigize ubutatu bwawe. Nuko n'Imana mu butatu bwayo bweranda iri uni et indivisible. Yesu ashimwe cyane. Umviriza, Bibiliya ivuga ngo au commencement Imana irarema ibi n'ibi n'ibi. Ku murongo wa 26 Bibiliya ivuga ngo Imana ivuga ngo tureme umuntu. Kubera ko Imana ikoresha ubwinshi, tureme umuntu, Imana ivugana nande kata muntu yari ahari. Imana iribwira yonyene. Imana uravyumva ivugana n'ukwiri. Usomye igice ca mbere ca Yohana, Bibiliya ivuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi ibintu byose bihari byaremwe na jambo. Uravyumva? Nukuvuga ngo muri Jean chapitre 1 harakompleta Genèse chapitre 1, kuko muri Jean chapitre 1 hatwereka yuko jambo arema. Nukuvuga ngo Imana ni iciyumviro, Imana ni iciyumviro, aho ivuga ngo tureme. Imana c'est la vision, Imana nico ciyumviro nyamukuru, Imana c'est l'orientation générale, Imana niyo architecte w'ibintu byose biri mu vyimviro vy'Imana. Bibiliya ivuga ngo ku munsi wa mbere Imana iravuga ngo umuco ubeho. Uravyumva? A dimension canke dimension igira kabiri y'ubumana ariwe jambo, n'igihe Imana irungitse ijambo. Bibiliya ivuga ngo ibintu byose kiretse umuntu mu minsi 5-6 ibintu byose Imana yabiremesheje ijambo. Yohana kerekana yuko jambo ni Kristo. Abamwizeye bose yabahaye ubasha gucika abana b'Imana, aja kumanuka eva muri chapitre. Ariko chapitre ya Jean ya mbere itwereka yuko jambo yaremye ibintu byose, kandi byose byaremwe nawe. Ni ukuvuga ngo Yesu yari muri création, Yesu yararemye. Ariko kandi naho Imana arico ciyumviro, hama Yesu akaba ijambo rivugwa, mpwemu yera niwe bushobozi bw'executa ico Imana yavuze. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo mpwemu yera niwe materializa, mpwemu yera niwe ashira mu bikorwa iciyumviro c'Imana. Nta ciyumviro na kimwe c'Imana kigomba kuba physique kitari materialize
na mpwemu yera. Nta giti, nta gicu, nta mazi, ibintu byose birimo muri création. Mpwemu yera yobeyishije kuri ordre ya parole, hama mpwemu yera yexecute ico parole ivuga, ashira mu ngiro ico jambo avuga. None niwakimana ijambo ishobora gukrea gute? Niwakimana dimension ya mpwemu yera ishobora kumaterializa gute ivyo yiyumviriye n'ivyo jambo yategetse? Ntibishoboka. Nukuvuga ngo Imana muri ubu butatu bwayo bweranda turayikeneye. Ariko igishobora kuntangaza canke cyo gutangaza nuko abakristo badafitaniye relation ikwiriye na mpwemu yera. Bibiliya ivuga ngo mpwemu yera ni wari mu mutima w'Imana kandi ni washobora kudukomunika amabanga y'Imana, kuko wewe aba aho Imana iri. Mpwemu yera ni wavunja amasengesho yacu ameze nk'abana bavuga ibikorogosho. Mpwemu yera avunja amajambo yacu akaba amajambo yumvikana mu rurimi rw'Imana. Nukuvuga ngo mpwemu yera ni wadupermeta kuexista mu mpwemu, ni watwemerera kubana n'Imana tugasabana n'Imana. Iyi communion dufitaniye n'Imana c'est par le Saint-Esprit. Sishobora kubana n'Imana, sishobora kuvugisha Imana hatarimo mpwemu yera. Uyu munsi ndaje koga muri kino gitondo ngo n'Imana uko imeze tuzoyibaza nitwashika mu ijuru, nimba muzo mugifise ibibazo. Ako je nibaza ko nashika mu ijuru atayibazo uzoba ngifise njura nambara ikabutura, uravyumva, kuko nibaza ko inyishu zose zizoboneka. Ariko ninashika niwashika mu ijuru uzozitumira kuko warinze wigira mutatu cyangwa umviriza nakubwira ikintu kimwe. Si ico conyene dufise cyo kubaza Imana, erega Imana ni hatari. Dieu yonigange sana. Ijambo rye rivuga ngo icubahiro c'Imana nico kunyegeza amabanga. Imana ifise gloire yayo mu kuduhisha, ariko ngo ivyahishuwe ni vyacu n'abana bacu ngo tubitambukiremo. Duhagarike kwibaza yuko ubwenge bwacu bushobora gukontena Imana tukametriza Imana. Twizera ico yavuze mu ijambo ryayo tukakigenderamo. Ivyo mpwemu yera amishuriye ndabibamwo, ariko ivyo atambariye nuko atavyo nkeneye ataco biriko biramfasha. Ariko ndabizi yuko nashika mu ijuru nzotahura byose, kuko tuzoba turi muri excellence na dimension yo gutahura ivyo tudatahura. Mbe mwari mubizi yuko no munsi na science idatahura Imana? Science, aba scientifique, Imana byayifashe ijambo rimwe ikavuga ibintu bikabaho, kavuga umuco ukaza. Je murambwira abantu biragoye kwizera ko Imana itabaho kurusha biroroshe kwizera ko Imana ibaho kurusha kwizera ko itabaho. Uko muranyumva? Abantu bavuga ngo Imana itabaho nibaza ko bafise ukwizera gukomeye cyane. Imana ntibaho. Ibi bintu byose, iyi ordre ihari, uru rutonde ruhari muri systeme yose, ugacuvuga ngo ni big bang, ngo ni accident. Iyo accident yahereye ngo hama ibintu biri explosa, iyi ordre ikiraza mu isi. Ariko mwebwe mubyemera? Mbo mwenge ntimubyemera ko muri ngaha. Ariko mwe nimwumva yuko ivyo kuvyemera ari byo bigoye. Reka ndakubwira akantu gatoya. Usomye isi uno munsi bariko bagerageza kuja gupepla Mars kugira ngo bayigire habitable, dushobore kuhaba. Barabukuntu bakrea systeme y'amazi niki, barabukuntu bakrea iki, kuko babona ari planete abantu bashobora kubaho. Muko muravyumva? Hari ibihugu bishika nka 5 byamaze gutangura amamisyo biko birashira budget kugira ngo Mars ibeho. Technology yako baragerageza ko importa kugira ngo Mars abantu bashobore kuzoja kwibamo. Ibyo bintu Imana bivuze mu munsi, ikavuga umunsi umwe umuco ukabaho par la parole. Ariko muzonshingira intahe mwebwe mukiriho, muzombwira ryari umuntu wa mbere azoja kuba hajya ahantu atari mu machine adacometswemo n'ibintu, muzombarira umwanya bizofata abantu kugira hajya ahantu tuje kuhaba tuhagura amatongo. Nimutwenge, hariho n'abantu muri Etats-Unis bamaze kugura y'amatongo
haraheze imyaka myinshi itongo ryagurwa $100, kandi mwibuke ko kuri Mars nta juridiction nta mategeko namwe yexista hari, kuko nta numwe ahaguverna. Rero urashobora kwiyavantira yo gatanga kudandaza amatongo kuko nta tegeko rikubuza kuyadandaza, kuko nta numwe ahari proprietaire. Ubuhinga buzovana rero n'ingene wowe uzokwimura abayaguze, kuko abayakuguriye niwe uzobatwarayo, siko? Rero competition yo kujayo niyo ikomeye, kuko uzoshikana y'abantu niwe azocika proprietaire. Ariko ivyo onya Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, uravyumva? ngo mpwemu yera, uravyumva? ngo l'esprit de Dieu mouve partout. Iri jambo usomera ngaha anya iyi psaume ya 31, Esaïe 31 verset 5. Haleluya. Esaya 31 ku murongo wa 5 havuga ngo iki? Esaya 31 ku murongo wa 5. Nk'uko inyoni zirengerera hejuru y'ivyari vyazo, niko Uhoraho Nyiringabo azorinda Yerusalemu, azoharinda ahakize, azohaca hejuru aharokore. Bwana sifiwe sana. Iri jambo Yesaya akoresha niryo jambo rikoreshwa muri Genèse chapitre 1 rivuga ingene mpwemu yera yari ari hejuru. Bibiliya ivuze ngo nk'uko inyoni isasa amababa yayo ku magi, uravyumva? Kugira ngo ayo magi avemwo umuswi, nukuvuga ngo kijya kimere c'inyoni, uravyumva, kiricara kikabundikira magi kikayaproteja kijya kimere. Uco twenze bo mumere basi, uravyumva? Irabundikira magi. Ukunya ibundikira magi nico gikorwa mpwemu yera ngo niko yari ari hejuru ya surface de la terre. Mpwemu yera ngo yarabundikiriye arindiriye itegeko Imana yotanga cikigomba kubaho. Ariko ngo nkuko inyoni ibundikira magi yayo ikayakreamo chaleur kugeza naho hajya magi akura, hama bijya biswi bikamena ngo pan, ivyana bikagira ubuzima, ngo niko mpwemu yera ngo yari hejuru, ngo l'esprit de Dieu se mouvait partout. Irega mwimvize umvumenga mpwemu yera yari kwirigi nyene. Mpwemu yera ntari kurigi. Mpwemu yera yari hejuru ya univers. Imana hejeje kudesida ngo reka dushireho isi, dushireho n'ubutaka, kugira ngo à la fin ya création ishiremo umwana w'umuntu ngo abitegeke. Mu yandi majambo, muri univers Imana yaradukreyere twebwe abana b'abantu aho tuzoba, ishiraho la terre. Ariko nimushobora gutahura aho handi Imana ataco yashizeho ingene hangana. Siko abantu b'Imana murakunda science, muhora mukurikirana. Mbe wari ubizi yuko galaxy, sivyo? Ico bita galaxy igizwe n'izuba, n'inyenyeri zose, na planete tubona, izo tumaze kudekuvura. Nica kindi muhora mubona kimeze nk'umuzingi, ijya niyo galaxy. Ijya yonyene science ntibaraheza kudekuvura kijya kintu. Sisiko muvyumva. Abantu barateka imitwe bakagira gutako ntibaraheza kudekuvura galaxy. Aba scientifique bavuga yuko inyenyeri mu kirere, navuze ngo inyenyeri mu kirere ni nyinshi autant nkuko umukungugu canke umucanga wo ku mazi woba ungana. Hari amamiliyari n'amamiliyari y'inyenyeri. Izo abantu babona bashobora kwestima ni ziri muri galaxy. Ariko uko galaxy ingana siko univers ingana. Bikanavuga ngo hari amagalaxy nayone ashika ku mamiliyari. Nukuvuga ngo iki kirere apana niki cyanyu ca Bujumbura, ariko ikirere ni kinini cyane. Nta n'amajambo ahari yo kuvuga ingene ari kininiya, nta na expression n'imwe ihari yo kuvuga ingene ari kininiya. Niyo batanguye kuvuga ibintu babivuga muri speed. Imodoka zanyu zirukira muri 220 à l'heure. Ariko galaxy yacu kugira ngo iheze kuzunguruka igire rotation imwe, kuzunguruka rimwe gusa. Ubiri kirazunguruka, mwavuze iri kirazunguruka. Kandi bamwe muri mwege muzotaha mu ijuru kirazunguruka. Kugira ngo izunguruke ituru imwe gusa bisaba amamiliyari 200 y'imyaka ikizunguruka. Kugira igira agaturu ka mbere, turu ya kabiri ariko vraiment je ndiko ndaraba ibintu byo muri science ca nkunda Imana.
ca numva turi peti. Hari igihe twebwe abakizwa dushaka kwigira ko dufise monopole y'Imana. Yo, utuntu Imana yaduhaye ni dukeya, c'est l'essentiel yo kudutwara mu ijuru vraiment. Yaduhaye vraiment argent de poche. Ariko ikirico yoyo ni gangi. Haleluya. Yesu ashimwe. Speed ikirere cirukamo. Navuze ngo imiduga yanyiriruka muri 220 à l'heure. Ako speed iyi galaxy turi kwirikiragira. Irikigira 789,000 km par heure. Ni mugerageze kwimva ingene biko biriruka. Sinaza modoka zo muri Formule 1 zirengana. Turi muri 780 combien mille kilomètres par heure. Turiko turiruka. Ariko ni murabo ukuntu turi stable. Ni murabo ukuntu atani ivyo twumva. Wowe wihaye ukazunguruka gutya gusa. Bihera baguteruye. Ariko mwimvire ubwo buhinga bw'Imana bwo kutumentena muri systeme imeze gutya, nibihenuke, nibigwe, niducurame, nitugize gute. Hamigace ivuga ngo au commencement Dieu créa. Hamagaje ngo l'esprit de Dieu se mouvait. Mwemuyera ivyo bintu byose imeze juste nk'amababa yiryamiye ku magi yayo. Ivyo bintu infiniment grand, éternellement grand, indescriptiblement nibibaho ivyo. Uravyumva? Ibyo bintu byose biri extrêmement grand. Bibiri bivuga ngo mpemu yera abiriko. Hama ngo Imana yavuga ngo tureme. Hama Imana ivuze ngo tureme, ivuga ngo nihabeho umuco uraza. Ndashimira Imana ntiyashizeho ibiti ngo ishireho ibitegwa itarashiraho umuco, kuko no mu byo mwiga murazi yuko ibi bitegwa bidashobora coexista hatariho lumière. Haleluya. Imana ishiraho ibintu byose muri ordre. Una musa aba scientifique baricara bakadekuvura, abandi bagapfa, abandi bakavuka. Ariko ibyo bintu byose abantu bicara bakabigira carrière na consécration. Imana yabivuze mu ijambo rimwe bikabaho, ikabivuga mu ijambo rimwe bikabaho. Ariko abantu baricarira ijambo rimwe Imana yavuze bakariteka ku mutwe, bikanka ko baheza kuritahura. Kuko Imana yacu iri extrêmement, haleluya, grand, irashoboye, irakomeye, irahambaye, irateye ubwoba. Nibaza ko nitwashika mu ijuru tuzoba tumeze nk'abantu bamaramaye gusa. Ni hamwe grâce y'Imana izodukura ko honte yose. Ariko bamwe tuzorogreta ingene twabanye n'Imana fake. Uravyumva? Kandi Imana yacu iteye ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. N'Imana mu kurema yari ikeneye mpemu yera ko yexecute ama ordre yayo. Asangwa Imana yari ikeneye mpemu yera muri création. Asangwa hari hakenewe mpemu yera kugira ngo James vyagwe mu gakiza. Asangwa hakenewe mpemu yera kugira ngo Yesu yihanganire umusaraba w'Igorogota akaronka inkomezi mpemu yera kamuzako. Asangwa hari hakenewe mpemu yera kugira ngo Yesu azuke mu bapfuye. Asangwa hari hakenewe mpemu yera kugira ngo Yesu aduge mu ijuru. Asangwa hari hakenewe mpemu yera kugira ngo abigishwa bahagarare bashingire ntaye Kristo. Asangwa hari hakenewe mpemu yera, asangwa hakenewe mpemu yera kugira ngo tuze tuzuke mu bapfuye, tuzobane n'Imana ibe bidashira. Asangwa hakenewe mpemu yera kugira ngo nzokwambika umubiri mushasha. Ndatahura yuko nimba mpemu yera akenewe kuva kuri point A gushika kuri Z, nta gituma au cours du chemin no muneglige. Nta gituma hagati mu nzira wo muneglige, ukagomba kuba umutamufise kandi ari we wenyene qui nous rend capable d'accomplir toute bonne œuvre. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yaravuze ngo muzohabwa ububasha muhemwira niyabaza. Ni iki kigutuma udaparvena guhagarara mu gakiza? Ni iki kigutuma wamugwa uvyuka, ugwa uvyuka? Ni iki kigutuma wamuvanga? Reka abantu b'Imana babwira ikintu kimwe ndangiza. Iyo ushaka kugendana n'Imana mu nkomezi zawe, uzokwamunanirwa, bizokwama bikunanira. Uyu munsi hari abakristo baba bari kuri regime canke kuri cure. Bana ndayite sinzi kari na cure canke ari regime, ko ivyo byose bizana solution. Hari abakristo baba bari muri eta yikwikondana. Hari abakristo baba bari muri eta yo kwiyagiriza. Kuki wiyagiriza? Nuko hari ibintu ugerageza bikakunanira. Nuko hari ivyo wemereye Imana byakunaniye. Premier muri alterna muri eglise.
hejuru yo kwaterana muri eglise uguma uvanga uravyumva ukunda imana ariko ntuparvena kuyikurikira uko uravyumva wama wicuza ibintu tubaho mu buzima bwa culpabilité igihe tutari abakristu beexperimenta mpwemu rica rica nta kintu na kimwe tubigisha tubasaba tutagomba kwitega ko ari mpwemu irazokidushoboza nta tashe n'imwe nta kintu na kimwe ndiko ndakubwira nta mpinduka n'imwe uri kurabwirwa mu butumwa bwiza atari mpwemu yarazoza kuyakomplisa mu buzima bwawe mpwemu yera imana yaramwikoze ko nawe urakeneye kumwikorako asanga imana yaremanye ibintu byose igakoresha mpwemu yera kugira ngo bibeho bisobanura ngo nawe hari ibyo utazopfa uvyaye utazopfa uremye mpwemu yera atagushoboje ntushobora kuba uri dépourvu de l'esprit de Dieu niwe nkomezi z'imana zidushoboza je rero muri iyi ndwi y'amasengesho tugiyemo muri iyi ndwi y'amasengesho tugiyemo nshaka twisabire gusa imana nyuzuza mpwemu yera haleluya nyuzuza ibisigaye n'ibindi bintu ariko kandi imana nyuzuza ubwo bushobozi nyuzuza izo nkomezi nyuzuza uwo muntu nyuzuza uwo auteur wa création umviriza ndangirize kuri uyu murongo ntari nasomye wo muri Zaburi 104 ku murongo wa 30 Zaburi 104 ku murongo wa 30 igihe imana irungika mpwemu yera gukora uyu mwanditsi wa Zaburi yahishuriwe uravyumva uburyo bw'imikorere y'imana avuga kuri uyu murongo urungika impwemu yawe bikaremwa uhindura isi igasubira itoto ikintu cari kiri vide ikintu cari kiri informe kiri vide ikintu kitari kigira iforoma ikintu kitari kigira ubuzima haleluya ngurukika impwemu yawe ikagira gute ikarema haleluya il envoie son esprit mu gifaransa ni mukansomere nta gifaransa mubona ngaho hejuru kuri ekran yawe aba-France ni munsomera kakana turakeneye ekran ya hajya atarakenewe ekran harakenewe na ekran yo ngaha anya abicara ngaha mugure iyo ngaha abicara hajya mugure iya turaguriye hajya abandi mugure iyo ngaha umviriza havuga guterera mu gifaransa munsomera ga France umuntu yemera umuntu yiyakiriye ansomere umurongo agira gute il envoie tu envoies ton souffle ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre nkuko je ndiko ndavuga ibintu bikaba biriko birirenovera tu envoies ton souffle alléluia et ils sont quoi créés et tu renouvelles ibintu abantu basaza badekuvura uronse akadekuverte kambere bakamushira muri prix de Nobel bakamutwara muri Stockholm bakamushimira ko yatoye akantu yavumbuye akantu ariko ibyo bintu byose Imana yabiremye par son souffle kwacu ariko gabasha ibi byonyene byari bikwiye gutuma mutaja no gufungura saa sita mukagenda mushika muryama haleluya Yesu ashimwe cyane jo tuntu Imana iyo ibije Imana insororera ndi moins cher vivant ni bashaka uransohokana aka kajambo ko nyene numva karashobora kumboreza tu envoies ton souffle hama namwe ngomana ndakeneye ni bito haleluya yakuremeye icibare cyo kubamwo yagukreyere environnement ufise oxygene yashizeho systeme na environnement ituma woshobora kubaho yashize ibikenewe byose kugira ngo mu butaka dushobore gufungura tubeho ibi byose yabigize kubera idukunda none ni gute yonanirwa no gukora n'ibindi byose ariko kandi ikidutuma tutamenya ubushobozi bwayo nuko dufokaliza amaso yacu kuri faiblesse zacu ariko ndavuze ngo harageze ko wambikwa izi nkomezi harageze ko uhamagara izi nkomezi harageze ko wisunga izi nkomezi ukavuga ngo Mana rungika mpwemu wawe haleluya ishusho y'ivyanje bihinduke mu izina rya Yesu Kristo kuko bisaba ikintu kimwe gusa nimba byagusabye ikintu kimwe gusa kugira ngo kreye iki gitangaza ca univers a plus forte raison ibyanje kugira ngo bikore ni bitoyi cyane kugira ngo ni bitoyi cyane mumbwira uti byawe ni peti cyane Yesu ashimwe cyane ico nkene ndakeneye kuzura ubwo bushobozi haleluya ndakeneye kuzura izo nkomezi Yesu ashimwe cyane ndakeneye kuzura izo nkomezi haleluya
hari imbaraga, imbaraga ziruta izi imbaraga zose, izo ni iza Yesu. Hari imbaraga, nimumushe, imbaraga ziruta izi imbaraga zose, izo ni iza Yesu. Mbaraga we, mbaraga, mbaraga zigitangaza, zigitangaza, mbaraga, mbaraga zigitangaza, amashi zigitangaza, mbaraga, mbaraga zigitangaza, zigitangaza, hari imbaraga, imbaraga ziruta izi imbaraga zose, izo ni iza Yesu. Hari imbaraga, imbaraga ziruta izi imbaraga zose, izo ni iza Yesu. Mbaraga, mbaraga zigitangaza, zigitangaza, mbaraga, mbaraga zigitangaza, zigitangaza, hari imbaraga, imbaraga ziruta izi imbaraga zose, izo ni iza Yesu. Hari imbaraga, imbaraga ziruta izi imbaraga zose, izo ni iza Yesu. Haleluya, amashikuru y'umwami, haleluya, haleluya, haleluya. Subiramo n'amajambo yawe uti hariho imbaraga, reka tuvuge mu kirundi, hariho inkomezi ziruta izindi zose. Haleluya. Ndagomba ubivuge uraba n'ibibazo byawe vrema, uvuga uti hariho inkomezi ziruta izindi zose, izo nazo ni iza Yesu. Vuga uti zatumye byose bibaho, zararemye ibiboneka, zararemye n'ibitaboneka. Haleluya. Izo ni inkomezi twahawe, aho niho hari stoke yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Vuga uti stoke. Haleluya. ushaka uri vizigiro, ni wewe turo. Haleluya. Yes. Haleluya.
haleluya. Ndagomba muri kino gitondo ibyo bintu byumve vrema. Haleluya, haleluya. Sinzobasiga mwenyene ariko nzoba andotre terme. Yesu ntiyaswase muco yadusigiye. Bibaza ko arakwiye gusigira Minerva, bibaza ko arakwiye gusigira ya Loyer. Niyihenze, yagusigiye mpwemu yera. Haleluya, wanasifiwe sana. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ndashaka uvuga usenge iri sengesho tugiye gutaha. Haleluya, twisengere gusohoka ati Mana inkomezi zawe. Ndashaka inkomezi zawe. Haleluya, haleluya. Umuhamagare muri kino gitondo. Haleluya. Ndabasavye gusa jewe iminota 10 nukuri ntihagire umuntu asohoka vrema. Haleluya, kuko urakeneye inkomezi z'Imana. Ndashaka dusenge hano hantu, ndashaka dusenge muri kino kibanza. Haleluya, n'abigishwa bararindiriye ubwo bushobozi burabaza ko. Haleluya, haleluya. Muri indwi tugiye kwakira ubushobozi, muri indwi tugiye kumedita kuri ubwo bushobozi. Haleluya, muri indwi tugiye no kwaktiva ibyazimye mwahawe ariko bimeze nka essence mu buzima bwanyu, ariko ikeneye juste kuba active kugira ngo ugendere mu bushobozi, kugira ngo ugendere mu bitangaza by'Imana, kugira ngo ugendere mu kunesha, kugira ngo ugende uri mu témoin, ushobore guhagarara mu byo wibaza kutohagararamwo, ushobore kunesha mu byo wibaza kutonesha, ushobore kurengera. Haleluya, ibyahora bikurengera waruzi kutorengera. Haleluya, kuko it's not about you. Haleluya, ariko niwe aba muri twebwe, akorera muri twebwe. Yazuye Yesu mu bapfuye, ikorera muri mwebwe, kandi izozura n'imibiri yanyu izoba yarapfuye. Uwakorera muri twebwe wari mu ishengero. Haleluya, Mana ndaguhamagaye muri kino gitondo, ndaguhamagaye muri kino gitondo. Ndagomba kumva umuntu wese, ndagomba ko ata muntu aba mu gacerere. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko Imana igiye kukwaktiva, Imana igiye kukwaktiva, Imana igiye kukwaktiva. Haleluya, haleluya. Warabayeho uri wenyene, ariko igihe kirageze aho wiyambura ubunyakamwe. Igihe kirageze aho ukonta kuri uwo mpemu yera, kuko byari gushoboka yuko abigishwa batari kugenda i Yerusalemu, ariko Imana ishimwe ko bagiye bakamwumvira. Haleluya, barumviye, nawe niwumvira. Haleluya, ukamuhamagara ntazoreka kugukomeza. Mana turakeneye inkomezi zawe Mana, shengero rirakeneye inkomezi zawe Mana, muri iyi si Mana, muri ubu bugaragwa Mana, muri ibi bintu Mana hirya no hino, muri izi ntambara mu nzu, muri ibi bibazo Mana abantu bariko baracabo, muri ibi bibazo mu kazi, muri uru rugendo Mana aho abantu bahamagarira guhagararana na wewe. Abantu barakeneye inkomezi zawe, abantu barakeneye inkomezi zawe. Waravuze ngo ububasha buzotuzako mpemu yera niyadushikako. Mana ndasengeye ishengero Mana, ndasengeye ishengero Mana, ndasengeye umuntu wese ari hano hantu aje abuze inkomezi, ndasengeye umuntu wese ari hano hantu yumva abuze inkomezi, ndasengeye umuntu wese ari hano hantu ariko aragwana n'ikibazo, ariko aragwana. Ndasengeye umuntu Mana yari yumva umenga ari wenyene kubera kumbure Mana atabahagararanye nawe. Ndaguhamagaye Mana, ndaguhamagaye Mana, ndaguhamagaye Mana, niwe mpamagaye Mana, niwe mpamagaye Mana. Ndaguhamagaye muri life center, ndaguhamagaye mu bantu bari hano hantu, ndaguhamagaye mu basore n'inkumi bari hano hantu, ndaguhamagaye Mana ku bakuze bari hano hantu, ndaguhamagaye ko bariko baragwana n'ica, ndaguhamagaye ko bariko baragwana n'ivyifuzo vya kameremere ka, ndaguhamagaye Mana mu ijuru bariko baragwana n'ingeso zabo, ndaguhamagaye mu bariko baragwana Mana n'ibibagwanya bitandukanye. Mana ndasengera ishengero Mana, ndasengera Mana bo mu ijuru aba bantu waturagije Mana, ndasengera aba bantu Mana, Mana ndabasengeye Mana yo mu ijuru. Reka ubwo bushobozi bubazeko, 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 reka ubwo bushobozi bubazeko. Haleluya, abadasanzwe Mana bavuga mu ndimi Mana yo mu ijuru babatirize muri ubwo bushobozi Mana, ababatirijwe muri ubwo bushobozi Mana buzuze, abibagiye mpwemu yera, abibagiye ibikorwa vyiwe, abamwibagiye mu ntambara zabo, abamwibagiye mu rugendo rwabo, abamwibagiye mu mibereho yabo. Mpwemu yera ndaguhamagaye, mpwemu yera ndaguhamagaye, nkomezi z'Imana ndaguhamagaye, bushobozi bw'Imana ndaguhamagaye, ubasha bw'Imana ndaguhamagaye. Oh, la représentation de la puissance de Dieu ndaguhamagaye, ndaguhamagaye mpwemu, ndaguhamagaye bushobozi, ndaguhamagaye bushobozi. Wekipa umuntu wese ari hano hantu, wuzura umuntu wese ari hano hantu, umanukire mu muntu wese ari hano hantu, wakumenye, wakwizeye, wakwakiriye. Manukira ku buzima bwiwe muri kino kibanza, manukira ku bantu bari hano hantu. Mpwemu yera ndaguhamagaye, ni wowe twahawe, ni wowe uzodutahuza ibyo kugororoka, ni wowe uzontahuza, ni wowe untahuza the next step, ni wowe untahuza Mana the next step, ni wowe untahuza Mana intambuko ikurikira.
niwe mana untahuza chapitre ikurikira, niwe mana untahuza iby'amateka by'ibihe byawe, niwe mana untahuza ibigize ubuzima bwanje, niwe mana untahuza umugambi wawe, niwe mana umpa ibyiyumviro byawe, niwe mpwemu yera ukominika ibyiyumviro bya data, niwe mpwemu yera unyigisha data, niwe mpwemu yera umishurira data, niwe mpwemu yera umpa gusabana na data, niwe mpwemu yera umpa kuvugana na papa, niwe mpwemu yera umpa kugenda nuzuye inkomezi z'Imana, niwe mpwemu yera umpa ivyamwa vyawe ivy'amahoro, ivy'ubugwaneza. Haleluya, haleluya, ivy'umunezero, ivyo vyamwa vyose niwe ubikreya muri jewe. Haleluya, niwe mu rukundo, niwe mpwemu yera undema amakamere k'Imana, naho nokiga nta shuri ryonyigisha akamere k'Imana, nta shuri, nta vakise bontera, nta rushinge rwoma karagiteri y'Imana. Mpwemu yera niwe umpa karagiteri y'Imana, mpwemu yera niwe umpa karagiteri y'Imana. Abantu bari hano hantu, karagiteri yawe Mana, abantu bawe, caractère yawe Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, communique. Oh Saint-Esprit de Dieu, accomplis les projets et les desseins de l'Éternel dans ma vie. Esprit de Dieu, accomplis les plans de Dieu dans ma vie. Oh Saint-Esprit, éclaire mon chemin. Saint-Esprit, parle à mon intelligence limitée. Oh Saint-Esprit, oh agis Saint-Esprit. Agis papa. Agis papa. Muhamagara akora ikintu gishasha, muhamagara gukominika Imana, muhamagara kwigishe. Hari abantu bamaze igihe bavuga ngo Jesse nibaza ko zobishobora, ariko si wowe uzobishobora, ariko ni mpwemu yera azogushoboza. Hari abantu bamaze igihe ngo sinibaza yuko uzohagarara n'iminsi mikeya, ariko ntibazogushoboza. Uheruka kubura umuntu ukunda, yari ikintu umara mu buzima bwawe, uravuga ngo sinzi ko nzobishobora, ariko wakareka kuvuga ayo majambo, ntibazogushoboza, ntibikuvako, ntibiguhagazeko, ariko c'est lui qui rend capable toute personne. Haleluya. Mpwemu w'Imana turaguhamagaye kuri uyu munsi muri kino gitondo. Mpwemu yera muri indwi turagomba kugendera ishengero ryawe. Mpwemu yera muri indwi turagomba kugendera abantu bawe. Mpwemu yera ndasengeye ishengero hano hantu, ndasengeye aba bantu bose Mana, mu buryo bumwe cyangwa ubundi bumva bakeneye inkomezi zawe, mu buryo cyangwa ubundi bumva umenga bari bonyene. Mana ndasenze kugira ngo ubuzuze ubwo bushobozi bwawe, ndasenze ngo ubuzuze ubwo bushobozi bwawe kugira ngo bubashoboze kugendana na wewe, kuko atawugendana na wewe adahishuriwe na mpwemu w'Imana, ntawe ugendera mu nsinzi yawe adashobojwe na mpwemu w'Imana. Na wowe Yesu mpwemu w'Imana yaragushoboje, yakuje kubatirizwa muri Yorodani, akurongora gutwara mu bugaragwa, akurongora gushoboza kunesha ku musozi, kuri wa musozi Golgota wihebuye. Ni mpwemu yagushoboje, asanga yaramushoboje, natwe niwe agomba kudushoboza. Nta yindi option dufise, nta kindi twahawe atari uwo mpwemu yera azodushoboza kugendera mu byo kugororoka byose by'ubumana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bandanye usenga mu mutima wawe, vuga uti shoboza mpwemu yera. Haleluya. Sigaje umunota umwe canke ibiri musenga. Haleluya. Hariho abari karakiza ndabizi, hari ibyo ari karakora ndabizi, ndamufitiye confiance, ariko ndashaka kwibariza nimba hari umuntu yumva ashaka kwakira Yesu Kristo ari hano hantu. Umuntu avuga ngo sindakira Yesu, abandi muri ko murasenga mwe mubandanye musenga. Haleluya. Ariko umuntu avuga ngo ndagomba guha ubuzima bwanje Yesu bwa mbere mu buzima bwanje, kugira ngo mbere umwami n'umukiza. Wowe uze ngaha unyaruke tugusengere, wakire Yesu. Haleluya. Nturamenyana na Yesu, nturamuha ubuzima bwawe, uri kuranyumva aho uri, ndaguhamagaye kugira ngo uze. Mpwemu yera nimba yagutahuje yuko ubuzima bwawe bukeneye gushirwa mu kibanza c'Imana, aho ubuzima bwawe bugomba guha agaciro Imana no gukonsidera ukubaho kw'Imana, ndaguhamagaye uze ngaha imbere. Turiko turasenga, wenda agomba gusengera ku buryo bw'umwihariko, wowe ugomba kwakira Yesu, uze unyaruke hano hantu imbere tugusengere. Haleluya. Ugomba guha Yesu ubuzima bwiwe, ugomba kumuha ubuzima bwiwe pour la première fois, utaramwakira uze ngaha imbere, uhagarare ngaha imbere tugusengere. Haleluya. Abandi musenga, abandi musenga. Haleluya, 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 haleluya. Mwereke domene zawe za faiblesse, mwereke ahantu hawe ho kunanirirwa, mwereke ahantu waneshejwe n'umwansi, mwereke ahantu umwansi akunesha kenshi, mwereke ibintu bikunanira guhinduramo ubuzima, mwereke ibintu bikunanira kuvamo, mwereke bwa buzima bwawe, mwereke frustration ufise, mwereke pression ufise mu kazi, mwereke ama difficulty ufise mu kazi kawe, mwereke ama épreuve, mwereke
ingene byakunaniye kwihangana no kurindira inyishu y'Imana. Hari abantu barindira inyishu y'Imana igihe kirekire, bakeneye inkomezi z'Imana, bakeneye mpwemu yera. Haleluya. Hari abarindira amasezerano igihe kirekire, uwo mpwemu yera ni wadushoboza kurindira, uwo mpwemu yera ni wadushoboza kurindira duhagaze tutavanga, uwo mpwemu yera ni wadushoboza. Hari abantu bari hano hantu bakeneye mpwemu w'Imana, hari abantu bakeneye ubwo bushobozi muri domene zose z'ubuzima bwawe. Urakeneye ubwo bushobozi mu gusutena urugo rwawe, mu gusutena urubyaro rwawe, mu kubona abana bawe bagenda imbere. Hari ibyo uri kuracamwo, uramukeneye mu kubona guha force muri business yawe. Urakeneye uwo mpwemu yera ngo agushoboze, uramukeneye. Yaravuze ngo sinzobasiga mwenyene, ariko nzobarungikira umwitsa, uwo niwo mpwemu yera azobashoboza. Ni byiza ko jewe ngenda, ni byiza ko jewe ndababisa, uwo azobashoboza. Hari abantu bava mu mafamiye harimo amadivision menshi, ariko araca mu bihe bikomeye, uwo mpwemu yera azogushoboza kuzana ijambo ry'ubwenge. Hari abantu bari mu masituation conflictuelle akomeye, bariko barahangana nayo. Ndavuze ngo uwo mpwemu yera azogushoboza, azogushoboza. Arahari ngo adushoboze, arahari ngo adukominike victoire y'Imana, arahari ngo adukominike iby'umutima w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana, niwe mpamagaye muri kino gitondo, niwe twahamagaye muri kino gitondo. Ndakweretse abariko baragwana n'ingwara, ndakweretse abariko baragwana n'amaesheance, ndakweretse abariko baragwana n'amadifficulté atandukanye. Oh Mana, turaguhamagaye muri uyu munsi, kuri uyu mugoroba, muri kino gitondo tugusaba inkomezi papa, inkomezi papa. Mu ijambo rimwe dushaka inkomezi, mu ijambo rimwe dukeneye inkomezi. Waravuze ngo abakeneye inkomezi bazikurondere ko, abakeneye umutsima bawukurondere ko, abanyotewe baze kuri wowe, abashonje baje kuri wowe. Mana, nous avons soif de toi papa. Haleluya, haleluya. Maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese, ashibamira imitima yanyu n'ibyiyumviro byanyu muri Kristo Yesu. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, amen, amen. Semerera dutaha rero ngo nshobozi wa byose n'uwumpa inkomezi. Ntibihagaze kuri jewe, ariko bihagaze ku gushobozwa. Haleluya, haleluya. Niwasanga mu bubiko bwawe hari vide, wibuke ko mu bubiko bw'Imana hatari vide. Haleluya. Cha wirukira hari ahantu nyene atakuwezesha. Haleluya. Mubarikiwe sana. Tuzosubira ejo ku mugoroba mu gatondo. Haleluya. Umwanya wari wose tuzoba turi ngaha dusenga. Ushaka kuza gusenga kaze muri indwi tugiye gutangura. Imana ibahezagire.